Gutera ibiti ahatandukanye ndetse no gukingira ibidukikije muri rusangi ni kimwe mu mushinge w'iterambere kuko ngo bituma abantu babaho neza bakaronka akayaga maze bagahema neza. Bivugwa na Levi Ntamakiriro arongoye koperative umushinge w'iterambere ikorera ku mutumba Matongo komine Ndava intara ya Mwaro. Ni muri iyo ntumbero abanywanyi b'iyo koperative bariko bakura imivyaro y'ibiti aho bayiteguriye kuri uyu wa 17 Ruhuhuma umwaka wa 2021 bayijana kw'ishure ryisumbuye Enake Kibimba kugira ngo bayitere uruhande y'iryo shure. Levi Ntamakiriro arongoye iyo koperative asigura ko mwihangiro ryabo ari ugutera ibiti na cane cane mu bibanza bihuriramwo abantu. Nico gituma bahereye kuri iryo shure ariko ngo bakazobandanya n'ahandi. Kuyumvira kuza gutera ibiti ngaha muri Enake nibaza yuko ntiyabaye igihamana. Ibi biti nkuko mubibona twari twabiteguriye ku mashuri, aho gutera ku mashuri hamwe no kuri province hamwe no ku makomine, donc ahantu hakoranira abantu benshi. Ibi biti bavyita amakasya, ni biti bizana agatutu keza iyo bimaze gukura. Ego nico gituma twace duhitamo ko iri shure rya Enake Kibimba twogyugurira ko gutera ko bino biti kugira ngo bizanire agatutu abanyeshure. Ni muri ya ntumbero yuko muci canke iyo izuba riko riraka abantu batoshishikara bumva izuba ahubwo bokumva akayaga. Saho nyene twaravuganye na mustantere wa commune Ndava, turavugana na honorable François n'umusenatere, turavugana n'abari muri koperative. Ibi biti rero bizotegwa ku mashuri ngaha muri Enake, bice bitegwa no kuri paroisse Mpanuka, hama duce tugenda dutere kw'ishure rya Ecofo Matongo, hama duce dusubira dutere kuri zone Ndava, hama duce dusubira ifota ahari icicaro gikuru ca commune, hama duce dutera ibiti nk'ibi kuri province bizoba bisigaye. Hama ibindi biti vy'amagreveriyo twavuze yuko tuzoca tubitera hampande y'amabarabara kuva kwibarabara riri munsi ya Enake Kibimba riduga Imwaro. Tuzobitera rero impande n'impande y'ibarabara kugira ngo navyo nyene vyereka bizana akayaga ku bene gihugu bazoba bahari. Ico gikorwa kikaba gishimwa n'ubuyobozi bw'ishure, bakavuga ko mbere bagiye gufasha mu gukingira ivyo biti kugira ngo bikure neza. Manirakiza Ernest yari yaserukiye umuyobozi w'ishure muri ivyo bikorwa. Ariko ahubwo tubanje gushimira cane abarongoye koperative umushinge w'iterambere kubona biyumviriye gutangurira kuri twebwe. Ibiti nivyo birahari ariko murabona yuko abanyeshure bariko baranaruhuka. Murabona ko ibiti ari mw'ishamba ariko ivyo vyegereye amazu, narashobora kuva mu ishuri yarushe akicara muze akaruhuka kugira aruhurire umutwe hama agasubira mu ishuri umutwe umeze neza, ivyiga bikaca bibandanya neza. Murabona ko n'iruhande hasanzwe hari imirima, uko dusanzwe tubungabunga ibibindi biterwa bitwegereye niko tuzokora kugira ngo n'ibibindi biterwa ibibiti baduhaye no munsi tubandanye tubibungabunga. Burya ntituri bake nubwo muvuga ko bazoba batashe aha ntihabura abantu, mu by'ukuri bije tubishaka turabinyotewe kuko twarabonye n'ahandi ibibiti bimeze neza biratanga akayaga. By'ukuri nivyo gukingira mu buryo mbere bw'umwihariko. Si ivyo gusa, ni banki y'ugwaruka bije ivyo bikorwa irabishima. Christophe Ndagijimana umuyobozi ajejwe ivy'ingurane muri bije aremeza ko iyo koperative iri ku kivi, agafatira ku bikorwa vy'iyo koperative vyo korora, kurima, yaba ibiterwa bito bito nk'irengarenga n'ibindi. Anavuga ko mu gihe bobitura atacobuza babaha ingurane kuko ngo basanzwe bakora ivyo gushigikira imigambi y'ugwaruka. Uyu n'umugambi w'igihugu muri ewe Burundi urambaye. Koperative umushinge w'iterambere biragaragara ko yafashe akambere kugira ngo tubandanye twambika imitumba y'igihugu ndetse tunakingira n'isi yacu ndimwa kugira ngo ntibandanye itituka. Nka banke y'ugwaruka rero twaronse ubutumire bwa koperative umushinge w'iterambere, natwe turavuga ati natwe biraturaba, duce dufata ingingo yo kuhaba kugira ngo duheze twifatanye na koperative umushinge w'iterambere, na cane cane ko isanzwe ari koperative yabaye imboneza muri banke y'ugwaruka.
nagomba nce ngiraho nkangurira n'ayandi makoperative yuko iyo kurikira koperative umushinge w'iterambere mu bikorwa byayo bya misi yose. N'ugwaruka twagomba duce tugira ko turubwira yuko harageze ko dutegura imigambi, na cyane cyane aha mu gihugu cacu biragaragara yuko umuntu ariga amashuri agaheza agatega amaboko leta, ariko siko byategezwa kugenda. Twategerezwa kwiga twiyumvira ico tuzokora n'ico tuzoba muri kazoza inyuma y'amashuri. Muri iyo ntumbero rero banke y'ugwaruka yabayeho kugira ngo iheze yifadikanye n'ugo gwaruka rufise ivyiyumviro birashe nayo makoperative yose ari kukivi kugira ngo twese hamwe tubandanye dutezanya imbere. Koperative natanguye ndababwira yuko yabaye imboneza, isanzwe ari koperative twokwita umunywanyi wa banke y'ugwaruka. Ibikorwa byabo turabibona mu bikorwa bakora bya misi yose, natwe turaheza tukifadikanya nabo kugira ngo tubandanye twese dufashanya mu iterambere. Uwo mugambi wo gutera ibiti ukaba wari usanzwe uri muri komine Ndava. Koperative umushinge w'iterambere ikabije guterera nk'uko Fabrice Hakizimana umuhanuzi wa Mustantera bivuga. Muri komine Ndava mu yandi makomine murabizi, ni turakenera cyane kwambika imisozi, kandi nimwe mubwo na komine iriko irakora gushira mu ngiro wa mugambi w'igihugu ewe Burundi urambaye muteragira ibiti mwibana n'indimo n'ibindi vyo mashamba. Rero twe turakenguruka cyane ino koperative umushinge w'iterambere yafashe iya mbere mu kubandanya ifasha kugira ngo ikingire bwa mbere mu bidukikije, gutyo n'imirima isi ndimwa ibandanye ikingirwa. Ico turakenguruka cyane, tukiha agaciro kadasanzwe, twaranezerewe cyane. Twarumvise umugambi naho bahereye ngaha si kubera kumba ariho babegereye, oya batubwiye ko bagiye kubandanya babishira mu ngiro n'umugambi, na cyane mu bibanza bihiramwo abantu benshi bikorerwamo ubuzi, kugira ngo mbere hirya yejo nyamba ari muci ibiti maze iciri maze kuza ibiti bikaba vyakuze biheze bifashe mu gutanga akayaga aho abantu baba arangurira imirimo. Aho twarumvise ku mashuri iruhande y'amasengero egome kw'ikomine muri ivyo bibanza, ariko bakavuga ko vy'ukuri batazoza mu ivyo bibanza gusa nkuko babivuze babishaka, mu bibanza bigaragara bitambaye bofasha gushira mu ngiro uwo mugambi. Hano bamenyesha n'ivyo kuko ibiti barabifise nkuko babitweretse, barafise imivyaro ubu y'intango birenga 7,000 biri mu matuta. Murumva ko bitoherera ngaha ku mashuri gusa, bisaba ko bibaye ngombwa bizoja n'ahandi hantu kugira ngo babandanye bambika isi no misozi imwe itambaye. Inyuma y'uno mugambi mwiza wo gukingira ibidukikije, ino koperative umushinge w'iterambere watanguye, tugiye kandi twikengurukire kuno mugambi kubandanya batera imboga mu kurwanya inzara, mbere kugira ngo umunwa wose uronka ico urya nkuko nyene icubahiro mu gihugu cacu abihimiriza abene igihugu. Tugiye twishimuke cyane. Hanyuma tugomba gutera n'akamo yandi mashirahamwe n'amakoperative y'ugwaruka kuyo hakura akaro keza akahigira, kugira ngo nayo abandanye ashira mu ngiro imigambi mwe niyi yo kurwanya inzara n'ubukene mu bene igihugu, maze mwene igihugu wese inyuma nka zino mboga murabona ziri mara inyuma y'ukwezi kumwe baca bashora, mbere agaca bandanya bamura, gutyo bakaronka ibyo gufungura, mbere gutyo n'amafaranga bakaronka mu mifuka yabo. Yego tukakengurukira kandi ni banki y'ugwaruka nyene, kuko twavyumvise ko ibafashe mu mugongo, kandi bandi bamaze no kuyitura, gutyo n'ayandi makoperative abonereho akaryo ntiyitwaze ko babuze amafaranga yo gukora, ahubwo nibo nyene kugeza no munsi bitebeje bariko baratiba mu bijanye n'imigambi yo kwiteza imbere. Rero tubahamagara ko bandanya batigura imigambi muri kino gihe, hanyuma bayishikirize ibanki y'ugwaruka, maze ibandanye ibafasha muri iyo migambi yabo batunganije mu makoperative yabo. Abanyeshure kuri iryo shure bari bifadikanije n'abanywanyi ba koperative umushinge w'iterambere mu gutera ivyo biti,
barashima kuba baje kubitera kuri iryo shure. Kurinda kengurutse ku mugambi w'iterambere nk'uyu narirya igihugu cy'u Burundi sheko bigaragara neza ko ibintu bishanye n'ihungabana ry'ibidukikije bimaze gushaka ku rugero runini cyononekara. Turashimye ingene muri enake tugendeye neza itose karandazi ibidukikije bigiye kugabanuka. Hama nosaba ko mushishikara muza mwatwesa n'ibindi kugira ngo Burundi bwongere bwambwe ishusho nziza. Abanyeshuri kubahimiriza igiti cyane gitewe kwirinda kuconona kuko hirya yejo cyo kugira akamaro nari ibidukikije dufite akamaro keza ku buzima bw'abantu abantu dusanzwe dufise no mu kudukinga indwara zimwe bivuye kubishanya no guhema neza. Abanyeshuri bose no kubahimiriza aho kiru gikorera neza n'umutima mwiza bikunze kugira ngo bikunde hirya yejo tuze tuba ahantu dufise agakeza igihugu cy'u Burundi cyambaye ishusho nziza kubishanya n'ibidukikije no hirya yejo amakungu ashobora kuza abajya kwita abaturiste baje kuvisita bakazosanga igihugu cy'ubundi kimeze neza ni igihugu cyambaye gifite ishusho nziza. Turakengurutse cyane kwa bino biti muhejeje kuduterera natwebwe abanyeshuri turashimye cyane kubera ko hari abanyeshuri benshi tugakenera oxygene nyinshi. Iyo habonetse ibiti bituma duhema neza nk'iyo tugiye kwiga twarushe ukicara impande y'icyo giti urashobora kuronka umuyaga ugacisubira ku ishuri ubona bimeze neza. Turakengurutse cyane kubera yuko natwebwe ishuri ryacu rya enake risharijwe n'ibiti kandi bigiye kuduha akayaga n'abazoza kundi mwaka baje nko kutuvizita bazobona yuko enake hari cyahindutse. Turashimiye rero ino koperative twitaye. Naye abajejwe ivy'uburimyi muri yo komine ngo bakaba bagiye gufasha mu kwimira abafise ibitungwa kugira ngo ntibonone ivyo biti. Natwe nk'abahinga turasabwa gufasha abari ku kivi nk'amakoperative cyane nk'uko iyi koperative umushinge w'iterambere batanguye barangura kino gikorwa. Twe turabatera intege murabona ko twahashitse kugira ngo ubwa mbere tubone mbega tutandukanye gute iki giti bivanye n'ingene kizosagarara kuko tugiye kuraba tukavyegeranye gose wosanga kidakuze neza. Ivyo nk'ubuhinga turagikora nico cadushikanya aha. Hama turasaba guhimiriza gose nk'ubu aho dushika turafise abafundi b'indimo ku mitumba yose igize iyi komine. Turumvise kandi ko bigiye gutegwa ahatari hake. Twebwe rero ico dusaba nuko umufundi wari we wese ahari hose dusabwa kubikingira no kuvuga kuraba ko atabana bavyonona ngo bibirandure kuko burya harabaho bononye ariko twizera yuko bihora bigenda neza kuko ntiturabona iyo vyashitse yuko babirandura. Rero mu kubikingira nuko duhimiriza n'urugwaruka ruri ngaha nkaha duteye ko umunyeshuri wese yohaca ahubwo yodufasha no kuraba yuko atawugihitana ngo akirandura. Koperative umushinge w'iterambere ikaba yateguye mu matuta imivyaro y'ibiti igera ku 7,000 bakaba bazoyitera ahatandukanye na cane ibibanza bihuriramwe abantu nko ku masoko ku mashure no ku biro bitandukanye aho bimirije akaba ari ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro.